kuva hasi kuva hasi gushika Akim Junior kuva hasi gushika hejuru uraberewe cyane gose wakamba ego ukazo mu kipe yagwebye ngo makife nuko ngumunga kwandikiye nazo wagukunda azo yarabuze mu kife kukubwira bihere kwambwira yuko abantu bamwihangana iva umudema gucamo nta nibyo uzofumenya gute unina ibanga mwe mukoresha ni wabimenya azo ari cigangesho yo mana ivyo bigira abakobwa bakenye ivyo bigira abakobwa bakenye si ugazo kundana n'umukobwa kubwiye ngo sheri nyene amavuta sheri nyene arakenye icambere umungu mutari abana siso kandi zimuzaza aho sinde numubanyi Isaac TV ho Yes, bakuzi ba Isaac TV reka tubaramutse tubabwira ati amahoro y'Imana bane namwe na bintu birebire mfise byo kuvuga ariko wowe ngomba kugira iconda kuri Sabonnez katubwira ati respect sana reka tubashimire mwese mu dayengesha no gukurikirana ibikorwa bya Isaac TV. Isaac TV we are on time turabakunda cyane. Uyu munsi rero mushobora kubaza ati MC Ivan yaduteguriye umwemvito ahe ariko yaganana premier mabanza muri kano karokeshen washi Akim Junior andubere kano karokeshen gatesa cyane amapina afite amabara atandukanye turi hejuru muri etage idasakaye mushaka kwiyumva ati twagiye gutembera he ituri yanze y'igihugu turi mu Burundi Imana yarakuja duha igihugu cyacu Burundi twagiye gutemberera umwe mu bayitubes kandi bavuga yuko bari ko barakora ibikorwa byiza cyane ibigaragara n'ibitagaragara uwo muntu rero ngo ni CEO w'ikinyamakuru bitwa On Time TV andi baturaza kumubona araza kutwibwira tumuramutse cyane hamatonge tuyagira amajambo abiri cyangwa atatu kubera ko twari tumukumbeye cyane mu bwami bwa Isaac TV tukuramutse cyane we ameze fresh ndamenze fresh na ndabaramukije cyane bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije no kubeka abademu benshi usanga baguma basokoza inzara umwanya wose aba sinzi impamvu badimana kubatakuzi akazina usanzwe ukora iki kugira ngo tubandanye ikiganiro cyacu fresh kubatanji nitwa AQ yeah uri umushinwa kazi nandi umurundi kazi yego murumva ko n'ikirundi ndakivuga neza nkaba nduma journaliste actrice ya umujournaliste w'ikinyamakuru cyari anda kwegere kwa bon ndi umujournaliste nkaba na CEO w'ikinyamakuru On Time TV nko mwabivuze pour le moment nkaba nduma journaliste kuri Nico TV kuri Nico TV yego ubu ni uri kurakorera Yes bakunzi ba Isaac TV guma tujabuka tugenda hariya na hariya kugira ngo tubazanira abantu abaduha amakuru kandi meza kandi agezweho cyane gose canteen AQ genda kuzi kuri canteen ariko tubwiye ngo AQ reka rero dufate bon ndiko basi ndasiguriye abantu benshi birakunda kubacanga AQ rivuye muri Ange Canteen Ange Canteen reka rero uno mwanya dukoresha amazina yaba Ange Canteen sinzo muranze kuri stat ngo umukobwa ngo yitwa Francine ngo maze kuronka amahera ngo acha yitwa Fafa bon je suko onye no muhira no nakunze barinyita yego félicitations kugira ikimezo en etage nk'iki iri hejuru kimeze nk'uki location nko félicitations we bariye mu kamajo biboneka neza yuko muri On Time TV agafaranga kariko karinjira neza uko biri kose turashima Imana entre turaberewe canteen merci kuva hasi kuva hasi gushika Akim Junior kuva hasi gushika hejuru uraberewe cyane gose watwambariye sasambua basharanutse n'ukuri kw'Imana sasambua aranutse po turi mu ndwi duheruka guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi kuri canteen yawuhimbarije hehe byagenze gute nk'utwaye twensolite twagiye turaboneka kuri uwo munsi umunsi mukuru w'abakenyezi
Sima ingene sigura ingene nawuhimbaje. Abatipe bahebye abademu bahebanye n'abatipe kubera utwensorite tumwe. None do yimase mushi mukuru guhebana no gukunda. None kabakobwa muca mwigira ibintu ngo tuyiro wimarte mugaca muja hiyo mu bubare he mugaca mutaha ijoro abatipe bagira barabavugisha mangumi. Bon reka ndanagisigure n'abatakizi. Le 8 mars sumusi mukuru wahariwe kuja mu kabari. Sumusi mukuru wahariwe kwambara ibikombe bisa. No. Nkuko wabyamba. Jesi nambaye ibikombe nambaye impunzi. Ravyo. Le 8 mars n'umunsi utwibutsa. Akateka k'umugore. Sivyo. Nutwibutsa ngo le 8 mars n'umunsi mukuru kuja mu kabari. Ça veut dire ko bajya bambara igikombe le 8 mars gusa baja mu kabari le 8 mars. Il y a les femmes baci bifashe ukuntu le 8 mars bakaca yifata ukuntu usanga bako bafata n'abagabo. None urazi abatipe bahebanye n'abademu kubera le 8 mars. Bon bihangane uko basaba abademu nyene batatahura. Yego. AQ Cantine Ange twarakunze kumubona mu clip menshi y'abastari bagiye batandukanye menshi ariko muri no minsi turiko tubona menga nta bikorwa ariko aragaragaza cyane mbega twavuga yuko ubu ata muntu yo gutumira muri clip ngo yijemwo canka bari ko araguhamagara bose baguduhera tw'uburofa cyane yuko nafise na taye nziza yo kuja muri clip z'abastari nka clip ibisusu kubona warabuzemo vrai. Kubera iki Cantine ibikorwa byo yatabibandanje nko bimeze ni kubera ko yafashe umwuga w'umenyesha makuru canwe n'intumbero tuyihaye. Bon Iva reka kubwire igihe watangura amashuri watanguye mu premier maternelle hamuraja mu deuxième ama troisième watangura premier primaire sibyo umuntu agenda aragira evolution sinarahevye ko mu video vixen fisi ibindi nkora yego mais pour no mashuri cyangwa group card no kubera bon cyangwa babaga akanoti kadafadika icambere kuri je ntivyarakati yego nabijama ngo wabikora nk'ingeso si aramahera mbona vuga ati aya mahera no yakorera ico kintu narabikora muga inyuma y'ivyo nikana akazi kanje nyine pass time ariko wabikora neza dufite indirimbo nyinshi twakubonyemo wabikora neza cyane ndetse kuri wewe ngo gashara karaba karekare ngo gusumba nabo mwaba muri kumwe vraiment. Ibyo ntabyanze gusa nyine biravana bivana umuntu n'icyo kurondera ndishaka kujya umustar akora clip kurondera aba video vixen cyambere baraba ni fan base y'umuntu kubera abavuga ati ninashiramwe naka il y a des gens bazora bijya ndirimbo kubera nakarimba nawe fan base yawe urayifise nyene upiri kose urayishimiye. Ndayishimira vraiment byose n'ubuntu bw'Imana. Nk'indirimbo washoboye gukora na wika kuryohera ukaje muri mood kavuga ati iyi ndirimbo vraiment turafatishije cyane antwe no mu star ntazokwidoga ukanoti kiwe yamaye n'indirimbo nk'iyaye. None twenzike kadani nta ndirimbo nimwe yigeze kuryohera muzo wakoze zose. Bon ninko nizo nakoze zose ntamwe nibuka. Nta nimwe wibuka. Nta na titre yawe. None je ko nakubonye mu ya Oleg. Peut-être ko ashobora kuba yakoreshe kumumvuze nayonzi. Nayonzi. Na Oleg ntawenti. Na Oleg ntawenti. Nuwa mustar wo mu Burundi basi wobuze. Mustar wo mu Burundi. Umurundi wobuze. Personne. Pekare bahari. Man mbona star nijo. Umuririmbyi wasi umurundi wobuze. Umuririmbyi w'umurundi. Nani umwenzi. Mu Burundi nta muririmbyi n'umuzi. Bakunzi ba Isaac TV abaririmbyi mu Burundi barahari. Sivyo? Mugana bonzi. Ntabuzi. Bon, kugira ndabavuge ntibandishe ganda bavuge. Nta promo ndiko ndabakora. Ni maka bakurihe? Iyi ni réseaux sociaux. Sivyo? Ni kintu kandi kizokwamaho. Sindi izaka tabifuza muga ni kintu kizokwama sinshobora kugenda kugira promo umuntu atandisha. None wewe nk'umumenyesha makuru nka CEO wa On Time TV ihangiro ryawe nyamukuru muri entertainment yo mu Burundi niya izina ry'umustar uri mu kiganiro. Bon izina ry'umustar nkuko basi nka wewe no musiko ndonde dukora iki kiganiro sivyo nuko izina ryanje nduraririmba
Bon, ndarivuga bien sûr, ndabirivuga ariko sero n'igikorwa cyane ibikorwa n'abandi akuzi. Basharabesha. Urivuga kubera turi kumwe. Je ndarivuga sero n'ibyo mandimo. None we abo mandi bose tuba turi kumwe none. Voilà, urarivuga sero n'ibyo burimo. Sawa. Turi mwirigara vraiment urivuga. Ninumva barengeye ujya muririmbye mfana nzoharira ko ndamufana. Muga aha ntiyandishe. Ntacu. Ijya emission ndi ndakora. Ndumvuga nina musaba je ikiganiro tuzoyaga tuvugana ivyiwe nta byabandi kuko abandi ntibazoba batushuga tumuvuge turi kumwe n'uwo muririmba. Très bien. Reka rero tugende bukebukere urumensha makuru urakurikira unteye kuca ndakubaza iki gikurikira. Sadbi mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam yarabikoze neza muri concert abatanzania barashima abanyamahanga benshi barashima. Big Fizzo iyo ari muri Paris France nanye yarafite igiteramo gikomeye cyane gose yarabikoze neza bigashimwa. Ugerageje kuraba muri aba ba legend babiri tuvuze amazina uko ibikorwa byabo bariko barakora harimo bamwe bavuga yuko ari amabifu kandi amabifu atazoba bageza ahantu iki bakabatuka bakagira gute ubona Big Fizzo na Sadbi bo bafite uruhara rungana gute muri entertainment y'u Burundi cyangwa iterambere ry'umuziki ndundi. Bon uko ndabibona itambere ho premièrement iza concert ntazonze oya sinaje nagiye kuraba none na social media kurikira muri France sindajaye Dar es Salaam sindajaye sibyo ego nadonze icyo novuga nk'umuntu basi mvuga ati no bavuga uwankuru ko baremera ko kwero vraiment Fizzo na Sadbi aho bagejeje umuziki ndundi haraboneka kandi harivuga ego ibyo mbona novuga harivuga. Kuri wewe ushaka kumbwira nk'umukomezi wa mbere cyane ubona ariko arakora cyane ubona ariko arateza imbere komedi yo mu gihugu cyacu Burundi umwe gusa ndikunda none wari umukomedienne none ndimwe Vyoose wowe urimo aya uri umukomedienne we najisha tugusa Ivan ndagusenge ntiyandije uganda muvuge aya vraiment turi mu kiganiro Kentine turi mu kiganiro bandi bariho sho kubavuga izina ego batugire komedi basi muyobe yarigara ndayikubwira kubera ntiyandije ubu rero wewe kugira ngo wanshakira baguma bavuga ngo abamenyesha makuru nibo bantu ba mbere bariko baratuma mu Burundi umuzigo udatera imbere ni impano zitatera imbere suko bimeze suko bimeze uretse impamvu ihari nuko impamvu bavuga aba journaliste ntibateza imbere umuziki ndundi même n'abaririmbyi bafise nk'uruhara sivyo par exemple nka je ndafise nk'abaririmbyi sinshimye kubavuga nasabye ikiganiro cyabambwira nzoduha 30,000 ndabaza yiki ya déplacement sawa abaririmbyi yego ndabasanze aho muri naho hose utegezwa kuyaduha ndasaba n'abandi bambwira tegezwa kuma amahera y'igitoro ndambwira je nkoresheje igitoro cyanje nkagusanga uri naho hose utegezwa kuma aho urumva ko baba bacinye umu journaliste. Yes, abastar bo mu Burundi bavuga yuko icubahora n'igituma abenshi bakunda kwidoga yuko aba journaliste bariko barica impano z'abandi. Ni kubera ko wigeze kubusaba ikiganiro abaririmbi bagashaka kubwira ngo 30,000 y'igitoro, ngo 30,000 yuko nuko nubwo basanga aho bari bakaguma bagusaba ayo mafaranga. Rero kenshi barakunda kuvuga kugira ngo umenelinda ku rukumu kugira ngo umuntu umwe ntazo gutukisha umuryango wose. Uramuvuga hama bakamuhanura hama ibintu bikagenda neza. Washaka kutubwira nk'umuririmbyi wawe warigeze gusaba ikiganiro akakikwima kubera kutamuhaye amafaranga. Njanda gusuye ntiyandisha. Kandi sinavuze ati ngo sinafatiye hamwe ngo bijya ngo abarundi bavuga ngo umuryango umwe yatukisha umuryango nakubwiye hariho bamwe sinahubwiye abastar bose nakubwiye hariho bamwe yego babikora si nibo babifisemo uruhara runini deja wowe uvuga ati je ndumustar nuko uvuga ati aba journaliste bankeneye batondona apanga uvuga ati umu journaliste nyankenera ndamuronderemo inyungu gute hamukaba uri gukora iki none nko kuri wewe
eske aba journaliste nta maherere wowe ubona twoba dukora ku buryo twoba turiko turatuma donc impano z'abarundi zitari ziratera imbere? Il y a les autres journalistes ushaka kumwitura je mfise igikorwa iki n'iki agaca nawe nyine gusaba amahera sivyo ugasanga kandi uyasabye amahera wa muntu ashaka kwerekana icamazi kandi musabye amahera n'ingufu shadiceka ariko hari igihe bisaba Kentine kubera ko kugira ngo umujournaliste arondere umunyempano ni kubera ko aba yabonye ibikorwa vyiwe akamubonamo impano ikomeye cyane agaca abona kurondera ujya muntu ariko hari abandi bantu nakubwiye uko ubonye basi jewe ndafise nk'akaririmbo basi mvuga ati kahiriye muri studio n'umuproducteur yagakoze akamaye ku buntu sivyo nkaca mvuga kugira basi ntere n'intambwe imwe nkanegera ujya mu journaliste mbona ibikorwa vyiwe mbona ni akoze ikiganiro kimwe gikurikirana n'abantu banaba sivyo nkakwegera ugaca unsaba amahera ubwo buryo ntabufise mva yandirimba ikirera muri ya telefone yaje Afete rero we kubwiwawe uvuga ngo abaririmbi bagisaba amahera basigira ijambo basi basigira impanuro basi nubwo wase kubavuga amazina. Abaririmbi basaba amahera mu journaliste kuri réseau itaboneka bama babihebe n'aba journaliste yani hariho réseau iboneka ku buryo umuririmbi yoshaka gusaba amafaranga uri mu journaliste nkiyaye bon ariyo réseau Isaac TV igiye kurondera umuririmbyi kugira abere ambassadeur television mva ngarafise kubasaba amahera yego ico kirumvikana kwera ico kirumvikana niyo atari réseau iboneka vraiment tubihebe kuko turisubiza inyuma twebwe nyana itwe twoteye intambwe tunde aguteye intambwe tujya imbere hari abaguma bicaye aho nyene n'abasubira inyuma yego hajya ngo abajournaliste nabo kuri ico kibazo nyene nabo nyene nibabihebe no abona umuntu arinza kwegera akavuga ati nakaje mfise igikorwa iki n'iki namaguza kumusaba amahera je ndinze basi n'umustar sinokwigira amahera mu journaliste plus jamais ndi mu journaliste mugabo abantu bose bazi ko bakora iryo kosa nibandi barisubira yes barakora kuvuga yuko abigeme muri ko murakora journalisme muri no carrière yanyu yo gutangaza amakuru ngo mukunda guhura n'ama challenge atandukanye nko kuri AQ nka challenge umaze guhura nazo muri kano kazi kawe ko kumenyekanisha amakuru ni nkaya nyinshi urahura n'abantu batadi isubayemwo kagufata ukundi ego abagusaba pompompo abo ni benshi nko kuri we bimeze gute bon ndaje gutahura isubayemwo umenya n'ingene uyibamo yego nko ku munsi wandikirwa nk'ama message angana gute y'abahungu angana gute ku munsi ugera n'iki oya iyo ni vie privée oya none c'est simple telefone yanje ni vie privée oya shaka kugira ngo de personne banyandikira no wanka yuko baduca bareka kwandikira oya sikuvuga none nyandikiye unyinjirira ngahe nuna kwandikira akoresha none ashobora kwinjira message yawe nambaye kuteye mu matwi umva ngaho umenya amatwi kandi usanga ni message itari n'iy'amahera cyangwa utinya ko gusambuza na sheri wawe utinya ko gusambuza na sheri wawe asambuza gute kugira ngo umusheri wafashe utwo tumessage no ntuzi kunda kwa ama divorce no mbatse ungire n'abakobwa sivyo barabishikane ukazo mu kipe yagwebye ngo mu kipe nuko ngumunga kwandikiye nazo wagukunda azo yarabuze mu kipe kubwira bihere bongo ari abademu mucanamo Kentine abademu mucanamo kandi face to face ukuri kumwe n'umusheri wawe ama message akaguma cana kwambwira yuko abantu bamwihangana iva umudema gucamo nta nibyo uzofumenya gute unina ibanga mwe mukoresha niwabimenya azo bari cigangesho aha rero we hari ukuntu ushobora kubikora ku buryo n'umusheri watamenya ikintu na kimwe nkora byo nkora oya byoshikuka bikora hamwe umusheri wadatahura ikintu na kimwe déjà umukobwa arinze camwe umuhungu nuko bafise ikintu abuze abuze gute jari ibintu abademu mwigirisha ukundanye n'umukobwa warawisiga amavuta ya 2000 kaje usimbira ku mavuta ya 20000 ukundanye n'umuti yo manami ivyo bigira abakobwa bakenye si ugaze kundana n'umukobwa akubwiye ngo sheri nyene amavuta sheri nyene arakenya
uravyumva kandi nubwo yaba ambassador Kenya ntazi kwihagarara ko mutwiwe ica mbere rero umuhungu mutarabana siso kandi zimuzaza aho sinde numubanyi ego nivyo warumbwiye ngo batandukana ngo bivaye ngo n'amahezo y'abakobwa iki hariho hezo umudema afise ku buryo utandukana ego bon ari abahungu nyene baharara usanga mu ntango mugikundana vraiment ukavuga ati naronse umuhungu kweri na wundi sivyo mugago hararutse tutangwa kukwima umwanya sivyo usanga nawe uramuka ashobora kwima umwanya bivana n'umwanya w'akazi abafise na ivyo birabaho yashobora kumara 3 jours utandikiye umuntu mwebwe muri ko amahera y'aba diaspora ni ariko aratuma muhinduka uko iryo jambo ryoye ni nyene rivuga abahungu bakenye aba diaspora kera bataraza abademu mwari ku murongo umuntu yarabacira ku murongo mukamwumva ayo kuva aba diaspora baziye umutipe n'abafite 100,000 nta jambo abafise urumva aba diaspora babaye igitabo nacho ndabaziko jenga nacho ndabaziko nacho baziko nta no muri nabona kandi nacho novuga ko nacho ndabaziko ntiwigeze kuburezwe nabo kubandezwe nabo je ndezwe na papa na mama warigeze kuburezwe n'aba diaspora bandeze nta muntu mama na papa inyuma ya mama na papa c'est ma famille abo ba diaspora ntabonzi sivyo nta nabo nakeneye ndabakozi nico bajya ubaye wa mbere numva akara nico bajya nimba nico bajya mu mbye vraiment bakigura ndakunda kurya yego Kentine muri no misi ugiye kuraba ama stats menshi ama stats y'ama Facebook ama post y'aba jeune ogumona ngo genda singukeneye ngo ambabarije umutima ngo wagize gute wibaza yuko impamvu nyamukuru yo ituma ama stats y'aba jeune arayo guhemukiranira mu nkundo wibaza karija erega urukundo naco ni ikintu kiza kandi amakigahera kuti nkuye uko nyene none nkuba ari nk'umugabo mubana mu nzu mwobana hamwe wumva wamucotse yo iva n'abavyaranye twumva abana bangana gute 10 province na commune bivanze barahana divorce kubera iki hamaho divorce bo Jenny baza yuko oya Jenny baza yuko haba hariho donc ivyo badahuriza ko hamwe cyangwa akageso voilà ibintu revye abantu babintu kuvyinjiramo n'amakosa ibintu ariko je tukiri ngaho nyene Kentina aho nyene twashire akaburungu ariko ikino kintu ukinyishura washize wagakwabu nta kaburungu urashirako nijya banga abigeme mukoresha mukavanga umuhungu mu kirundi ciza ugasanga umukobwa akundanye n'abatipe 4 5 kandi nta boss aramenya ukuntu abaranja mwaka muno munsi saa 9 undi saa 10 undi saa 11 ntagiye ikintu nakimwe kiba nakubwiye iryo banga y'abandarize nari kuri kubyira ntajonze oya vraiment uko y'abandabikora iryo banga nari kuri kubyira uko biri kose utabikoze warigeze kubikora no ngira wavutse wavutse umwana uko none oya none hajya kugira ngo uronke ujya musheri wawe urabuze nk'abatipe nk'ijana twaba twarakuranye nawe aha ntimwakuranye je nakwankiye twarakuranye rero none ubyanku byemere biragusha usaba ex bangaye bazi umwe kidaye ikiganiro no kikibana none nyebeje byana umwe umustare nka wewe umujournaliste nka aba diaspora wabihakanye ntabonzi nakubwiye wava wiyakana n'abantu nzena n'aba ex nabo ex ndabavuge bose ndabavuge Janvier we nimwakundanye Bosco nimwakundanye dindira na Bosco bakora muhira byawapi mwe muronka amahera muhemba bajya bajana basiko utivuze wewe ntoje nako ntoje nako ziwanye genzi nk'aba ex bane biwarega makuru none ngo tishize mu muri aba ex bawe turayamenya murayamenya sawa muhigwe babahe n'amasabuni situmaraniro ngo shanda kwisana Kentine twarakubonye muri film Blenda saison iri kirabikora neza cyane turakubona mu tu video twiyute Kentine uri mu bintu bingahe vraiment jewe ugiye mu muziki tumusangamo muri journalisme tugusangamo comedy tugusangamo muri none wewe tugufatire aho muzo aha umva nkora icyo mbona gifite akamaro no kudandaza amakara amemba ndadandaza nabyo nadino nokiziba hari inzira abashoma bafise niji waje niyico buza ko ndandaza amakara n'amamesa ndadandaza
n'amamesura ya dana igesezo ya blend uriko urabikora neza kandi bigashima kandi je sinakuvyiga ko ijambano yo kwifisa nukwikimana nawe felicitation merci yes reka rero turiko turarangiza ikiganiro cyacu Kentine gatonya ari ikibazo c'amaziko navuze yuko nza kukubaza uko bigenda ko ariko kose sivyo icambere iyi tatuage iri ngaha isobanura iki Ange Kentine. Oya, ici Ange Kentine. Hakim, visualiza ngaha. Ni AQ. Le 14. Voilà. Ah, le 14, c'est ma vie privée. AQ ni Ange Kentine. Affaire terminée. Iyi. Ah, bien. N'umusheri wawe, Emma Bru. Urumva. Ah, bakunzi ba Isactive nababwiye AQ ryavuye ni muri Ange Kentine. Angel. Ndabivuga iyi A. N'umusheri wawe inde Emma Bru hari avuze mu muri ayo madini none none mu kwandika Emma eka turiko turangiza kino iganiro cyacu rero Kentine natwe kurabikora neza mu tuntu twinshi dutandukanye ariko turakeneye kumenya kubera iki muri On Time TV tutigera tubona ibikorwa ku bwinshi Nitwiko turabona ibikorwa muri company yawe ho hari ibibazo bimeze gute byo bimeze gute nabakozi baguhemukiye niki no muturabona umujournalist uyu rero tubona uwundi nta mujournalist yigira ko ibiganiro bibiri byikurikiranye bose babirukanye ubura kanoti ko kubabera On Time TV aba journaliste batatu maze ko bashika nka batana turi batatu aba sivyo kandi twese havuyemo umwe turi batatu sivyo batatu n'umukameraman atari umujournaliste makonzi wenda kubwira ruhunda heruka kuza muri abo ba journaliste muhama mubona twebwe batatu babiri turanigira inyuma ya kamera nundi wa wundi yama inyuma ya kamera ego nundi mu journaliste ari akora journalisme gusa bon kuba tutariko turakora muri iyi minsi naho sikuvuga ngo nuburyo nta buryo bubuze ego nuko dufatirwa n'ibintu byinshi inyuma yo gukora ububuzi ariyo nubundi buzi nina akamara ko gukora TV online aba deje amaze gukora TV online ubushaka kugira ngo ugumushikiriza amakuru ku munsi nakamara ko kuyishira hajya nka TV online ntimuduha amakuru vraiment ntimumva ko muri ko muraduhombe akamaro nije ndakazi ni mukazi gute none kwe aba journaliste batatu none hobora na babiri baguma bari in action na bakashika mu bindi umwe n'umunyeshuri recept ubundi narafatiriwe n'akazi nanje ndafatiriwe n'akazi ego cankwe baba bariko barakora master nkakwe kushima kuzana abanyeshuri ari abashomeri kandi bafite impano bari ngaho hazi narababudesha nakotse look ritme ya On Time TV twitegege ari ugavuze ko tuze tubigufashemo vuba kandi turakeneye kubona muri On Time TV umujournaliste w'umuhungu please arahari cyo nemura batatu nabakuga aba n'umuhungu umwe yitwa Alpha yego wandira mukufi ari n'ikigano nakimarakora ego nayambwiye umuntu yakoze balance ya nani hug me na try ninde none ni Alpha kuri On Time TV ego yoba musa nico kiganiro kimwe amaze gukora oya ndacakubwira ninde yakora oya mpava ndavuga amadina wapi ivyo birahageze yama yakoze yes reka turangize kino kiganiro cyacu gira akajambo kamwe rero bwiye abakunzi ba On Time TV abakunzi ba Isaac TV abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Sadbia abakunzi ba Big Fizo abakunzi ba abandi bose ba Oleg bajya bose ijambo rimwe rero giye muri rusange ubabwire kugira ngo bakumve kandi banagutahure naba baririmbye bahora bagusaba amafaranga ugiye kubasaba ibiganiro abo nabavuze abahora basaba amafaranga ngikebuke bakunzi ba On Time TV turabakunda n'umuntu akurikirana Isaac atarakora subscribe kuri On Time TV agenda yikore n'abashaka gusokwamana umwanya ku wundi badoje muri Niko TV naho nyene tuzokwama tubonana yego n'abakunzi b'umuziki ndundi naho nyene mubandaye mutera inkungu umuziki bwatugere aho dushaka ko umuziki wacu gera na igihugu nyene camona igihugu kigeze si umuziki ugeze igihugu kibandaya kiduga umuziki nawo kaja hasi yego aya kenta ibaza yuko ni wamara kuvyara umwana umayo mafyera zo gumara yo nyene
mfise abana bane. Yes, bakunzi ba Isaac TV, we are on time. Basi biramwe ati we are on time basi. Navyonse. We are on time, tukagendeye CEO wa On Time TV. Reka tubasabere kugira ngo mushigikire ibikorwa bya On Time TV aho muri hose aho muva mukagera. Abigeme mukunda guheba basheri banyu kubera aba diaspora naho ndabasabye mu ikubita gashi mugira uko kugira ngo ndibabaje kugira ngo ibintu bigende neza. Bikoze n'ibyo abashiraso no mu buyenzi. Turabakunda cyane mwakoze wamaze kugira kuri wamaze gushona kuri Sabonnez kuri channel yacu ya Isaac TV. Reka tubwire ati urakoze cyane kandi turagukunda cyane kuri micro za Isaac TV mari kumwe na MC Iva mutima wa Burundi band camera ni Akim Junior. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.